tubaramutse mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Dushimira Imana ku bikorwa bitari bike byakoretse hano, ivyo Imana yashize ku mitima ya bene data. Dushimire kurara himbaza yakebuye ubudende bukigwe n'intege nke zeba kuri twebwe abakristo, kandi bakongera kudukeburira kuguma mu buntu bw'Imana, kuguma ku kivi, kuko umwanya wari wose Yesu agira agaruke, niyaza azasanga jewe nawe twiteguye. Twongere dushimire n'umukozi w'Imana yaciye hano yatubwije ijambo ry'Imana ryo gusenga, atubwira igikorwa gikomeye cyane Imana yakoze kuri bene data b'Abisirayeli. Yatwibukije ko ngo hanyuma y'ibigeragezo y'ibibazo bishobora kuba kuri wewe na jewe, kandi waramenye Imana, yaduteye intege ngo tumenye ko Imana ibibizi. Yesu nashimwe cyane. Ku mazina rero jewe nitwa Bokene Dieudonné, ndi umwana w'ishengero kandi nkaba ndi umurongozi mu barongozi bane dukorera hano mu ishengero rya hano mu Kigobe. Nshimiye Imana ko uno munsi iyo Mana nyene niyo yabikoze ngo indonse akakanya, indonso y'umwanya ngo nongere mpagarare hano imbere y'ishengero ry'Imana. Twagomba gufata umwanya ngo tuvugane muri make, twegeranye ku majambo y'Imana yagiye araca hano, adukebura, avuga ibibazo tubamwo, avuga ubudende bukige bwacu twebwe abamenye Imana, avuga ku batarakizwa kugira ngo bose bahindukire bizere iyo Mana. Twegeranye tumenye ko uko umukristo akwiye kumera, uko akwiye kugenda, tumenye ko hariho ikikwiye kumuganza, tugiye kuganzwa n'Imana vy'ukuri. Amajambo rero Imana yashize ku mutima wanje, urufatiro nagomba urufatiro Imana yashize ku mutima wanje n'amajambo avuga ngo twirinde gukora icyaha gifise ingaruka mbi. Twirinde gukora icyaha gifise ingaruka mbi. Tudatevye reka dusaba umukozi w'Imana Ndizeye Jean Claude ashike hano aca dusomera aya majambo y'Imana ari mu gitabo c'Itanguriro, igitabo c'Itanguriro igice ni cya gatatu, adusomere kuva ku murongo wa mbere ni 50 mike ashitse ku murongo wa 18. Itanguriro igice cya gatatu umurongo wa mbere ashitse ku 18. Urupapuro rw'indwi mu isezerano rya kera, Itanguriro igice cya gatatu umurongo wa mbere gushika ku 18. Uko icyaha caje mu isi, inzoka yarusha ubugunge ibikoko byose byo mu ishamba Uhoraho Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti, mbega ni ivy'ukuri koko yuko Imana yavuze ngo ntimurye ku giti na kimwe cyo muri iri tongo? Umugore yishura iyo nzoka iti, ivyama ku biti byo muri iri tongo twemererwa kubirya, ariko ivyama ku giti kiri hagati mu itongo n'ivy'Imana yatubujije ngo ntitubiryeko cyangwa ngo tubikoreko, kuko ngo kugira ngo twoye gupfa. Iyo nzoka yishura uwo mugore iti, haba n'intete ntimuzopfa, kuko Imana izi yuko umunsi mwabiriyeko amaso yanyu azokwihweza mukamera nk'Imana ku byo kumenya iciza n'ikibi. Uwo mugore abonye ico giti yuko ari kibereye kuribwa kandi ko gihimbaye mu jisho, ari giti cyo kwifuzwa kimenyesha ubwenge, yamura ku byo camye arabirya, ahako n'umugabo wiwe bari kumwe nawe ararya. Amaso yabo bompi arihweza, bamenya yuko bagenda amenya, badandikanya ibibabi vy'imisukoni bironkeramwo uducocegwa. Bumva ijwi ry'Uhoraho Imana agendagenda muri iryo tongo mu gihe c'akayaga ko ku mugoroba. Uwo muntu n'umugore wiwe binyegeza mu biti vyo muri iryo tongo ngo Uhoraho Imana ntababone. Uhoraho Imana ahamagara uwo muntu aramubaza, turi hehe? Aramwishura ati, numvise ijwi ryawe mwitongo, ndatinya kuko ndi gusa ndinyegeza. Aramubaza ati, ninde yakubariye ko wambaye ubusa? Mbega wariye
kuri cya giti nakubujije kuryako? Uwo muntu aramwishyura ati umugore wampaye ngo tubane niwe yampaye ku bya cya giti ndarya. Uhoraho Imana abaza uwo mugore ati icyo wakoze icyo ni giki? Uwo mugore aramwishyura ati inzoka yampenze ndabirya. Uhoraho Imana abarira iyo nzoka ati kukoze ivyo ubaye ikivume mu bitungano byose no mu bikoko byose byo mu ishyamba. Uzohora ukwega inda hasi, uzorya umukungugu iminsi yose y'ukubaho kwawe. Nzoshira inyankane hagati yawe n'uyu mugore, ngo hagati y'uruvyaro rwawe n'ugwiwe ruzogukomeretsa umutwe, nawe uzorukomeretsa igitsintsiri. Kandi abarira uwo mugore ati nzogwiza rwose umubabaro wawe ufise inda, uzokwama uvyara abana ubabara, kandi umugabo wawe uzomuhoranira inyota, nawe azokuganza. Abarira Adamu nawe ati ko wumviye umugore wawe ukajya ku giti nari narakubujije ntintuze ukiryeko, uzaniye ivu umuvumo, uzokwama urya ibirivuyemwo ubiruhiye iminsi yose y'ukubaho kwawe. Rizohora rikumerera imikere n'imitovu, ariko uzotungwa n'ibirimano byo mu ndimiro. Murakoze. Imana idufashe cyane, kandi namwe murakoze kudufasha gusoma iyi mirongo n'ahari myinshi. Ndafise icyo Imana yayimbwiye ko, kandi mvuga ko mike. Dushimira Imana ku gikorwa gihambaye Imana yakoze. Aha nuko kuri uyu murongo wa mbere twabonye, turabona ingene Imana yakunze abantu. Uyu muntu ni Adamu, muntu wa mbere yabayeho, mbere twese twakomotseko, niko ijambo ry'Imana rivuga. Uyu muntu niwe Bibiliya ijambo ry'Imana ryerekana ko yahawe amategeko y'ingene byose biteguza kugenda. Dusomye iki gitabo cy'itanguriro kiratwereka neza itanguriro Imana imaze kurema, yararemwe byose gushikaho ishiraho uyu muntu, kandi imuha kugaba ivyo mu isi byose, imuha no kubiganza, iramuha amategeko. Imaze kumuha amategeko by'ukuri, nsomye ijambo ry'Imana narabonye ko Imana yari umukunzi w'abantu, yari umukunzi wacu. Usomye aya majambo urabona ingene ngo kukagoroba yagendera uyu muntu, ikamusanga mu itongo, ikamusanga aho yamushize, kugira ngo uyo muntu nawe abone ko Imana ari umukunzi wayo. Yesu nashimwe cyane. Ariko murabona ko Satani ingene ari umwansi, kandi aya mategeko uyu muntu suko atari yarayabwiye uyu mugore, suko atari yarayavuze. Mugabo dusomye mu ijambo ry'Imana ko hageze igihe ibintu bikadabangana, nukuvuga umuntu akibagira amategeko yahawe n'Imana, hakaba ugutandukana n'Imana by'ukuri, nukuvuga habaye kutumvira. Mu rukundo rw'Imana rero, iyo Mana by'ukuri yama ibagendera, yama ibana nabo, nta munsi warenga ijambo ry'Imana rivuga ngo kukagoroba yarabagendera ikavugana nabo. Yesu nashimwe cyane. Ndiko ndasoma aya majambo nibutse urukundo rw'Imana yacu idukunda, ugwikunda twebwe abamaze kumenya Imana, n'ugwikunda abanyavyaha bataramenya Imana. Bibiliya ivuga ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo twese Imana yadushizeho, yaturemye idukunda, atanumwe icaguye. Nico gituma ababene data yabagendera ku murango no mwijoro yabana nabo. Natwe muri urwo rukundo rw'Imana, Imana ibana natwe, igumana natwe. Twaronse kuri twebwe abakijijwe mpwemu yera avugana natwe ku murango no mwijoro, uyakatwigisha, uyagendana natwe, yama twibutsa kumenya gutandukanya ikibi n'iciza. Tugenda mu vyaha tubigenderamwo, kazusanga twabikoze, mugabo Imana iri kumwe natwe. Imana itubabarire cyane. Uyu muntu nkuko twasomye mu ijambo ry'Imana,
yamana n'Imana, yamana n'umukunzi wayo ari we Mana, ngo ku kagoroba yagumana nabo ikabagendera mu itongo ikabayagisha. Cyari ikintu cy'igiciro gihambaye cyane kubona uvugana n'Imana, ugendana n'Imana. Niko natwe Imana idukorera, niko yatugiriye. Nukuri kuba turiho, kuba tugendagenda, kuba tuvyuka, kuba dushobora kuvuga, n'ubuntu bwayo n'urukundo rwayo iyo Mana yadukoreye. Itugirira ku murango no mwijoro. Mugabo birababaje ingene dusanga ubwo rukundo rwayo twagwibagiye, twagerereye kure, twibagiye iki jambo ry'Imana ritubwira, twibagiye ubumana bw'iyo Mana ingene buteza kugenda, ukazusanga twagerereye kure, twagiye mu byaha. Urufatiro twavuze ngo twirinde icyaha kuko gifise ingaruka mbi. Imana itubabarire cyane. Iyo Satani azanye ivyo kuri twebwe abana b'Imana, akadukwegera mu byaha, akaduha kugarariza, nta kindi abashaka ko dupfa, abashaka ko tugira ikibazo. Kuri umurongo wa 6 rero uvuga ngo nguyo mugore ngo abonye ngo kwice giti kari cyiza, ngo ko kikwiye kuribwa, ngo atangura kucifuza. Erega uko niko bigenda no kuri twebwe abantu Imana yaremye, abantu Imana yashizeho, Imana yahaye ubuntu bwayo. Satani mu kutukwega atwereka ibintu bibi, atwereka ibyiza byo mu isi, tukabona ko ari ibintu byo kumirako. Mugabo ijambo ry'Imana rivuga ngo ivyo tubona n'amaso byose twebwe abakijijwe tukwiye kubiraba tugabye, kuko ngo ni ivy'akanya gato. Imana idufashe cyane mu kudukwega no kutujana muri ivyo, akatwereka byinshi bishashagira bikayangana, tukabona ko ari byiza. Mugabo ijambo ry'Imana ryo rivuga ko ibi tubona n'amaso byose ni ivy'akanya gato, bishobora guhinduka canke bigashira. Rero Satani n'umwansi by'ukuri. Ngo uwo mugore yabonye kandi ico kari cyiza, ngo kibereye kuribwa, ngo kandi kari giti cyo kwifuza, ngo yumva akwiye kurenga kwitegeka umugabo yamuhaye. Kandi byamaze kubikora byabaye bibi, nkuko ijambo ry'Imana ryabivuze, byabakwegeye kuja mu makosa, bituma bose bibagira ic'Imana n'amategeko Imana yari yabahaye. Imana itubabarire cyane. Satani rero atwereka ibisosa bihenda amaso yacu. Ivyo nta kindi bidukorera atari kuduta mu byaha, kandi bimaze kuduta mu byaha biduhindura ubusa, tukaboneka katakaza tumaze, tukaboneka ko turi nkokore, n'ubushobozi twari dufise bukatuvako. Iyo umuntu amaze kuva mu Mana akaja mu byaha, ahura n'ibyago byinshi, ahura n'amakuba menshi. Ivyo nta wundi abikora atari Satani, kandi mu bikorwa byayo nico gikorwa ciwe gikomeye agenda arakora ku murango no mwijuru kuri twe no mwijoro kuri twebwe abamenye Imana, kugira ngo bidukure muri bya buntu bw'Imana, muri rujya rukundo dufitaniye n'Imana, budushire mu byaha. Ijambo ry'Imana ngo rivuze ngo twirinde gukora icyaha, inyuma y'uko gikora gifise ingaruka mbi. Imana itubabarire cyane. Rero kubw'izo mvo tuvyirinde. Agace ka kabiri kavuga ngo ingaruka y'icyaha. Ku murongo w'indwi, bamaze gukora icyaha, ngo amaso yabo arihweza, babona bose ko bari gusa. Niko natwe, niko n'umuntu amera iyo hari ibyaha yaguyemwo. Usanga bwa bugabo wari ufise, bwa bushobozi wari ufise, za nkomezi wari ufise, cya cubahiro wari ufise, kwa kugenda winengesera wari ufise, umaze gukora icyaha, umaze kugenda uko Imana itagomba, bigukura ku bushobozi bwose, ugasigara ugenda umenga n'abantu urabahura. Umuntu wari we wese akubonye amenya ibyo wakoze, abona ko wakoze icyaha. Ivyo bishika kuri twebwe abizeye no kubatizeye. Iyo Satani ariko adukwegera mu vyaha, akadukwegera kugarariza, akadukwegera gucumura, arasayangana, akakwereka ko ayasaranganisha byose, akakwereka ko atacuba, akakwereka ko ataca bikugira. Mugabo umaze gukora icyaha,
umuntu amaze gukora icyaha birakunyoha bikagukwekera kuba inkokore wari ubyibusha ukonda waba wambara impuzu nziza ukamenya ntizigufata kuko icyaha cyamaze gukorwa gifise ingaruka mbi. Imana itubabarire cyane. iyo umuntu acumuye ntabura ibyitwazo. umuntu amaze gukora ibyaha ntabura ibyitwazo. twabibonye kuva kuri umurongo w'9 gushitsa kuri umurongo wa 13 aho nagomba ngo turabe nakuyemwo amajambo y'uduce dutatu. agace ka mbere ngo uhoraho aragendagenda mu itongo arabura wa mukunzi wiwe, arabura ba bakunzi biwe, arabura iyo binyegeje. agace ka mbere uhoraho arahamagara ati mbega Adamu, Adamu uri hehe? icyaha cyamaze gukorwa. Bibiliya yavuze ngo baciye binyegeza. agace ka mbere ngo yaciye yishura ngo numvise ijwi ryawe ntanjinyegeza. icyaha kimaze gukorwa, bamaze gukora icyo cyaha, bamaze gukora iby'Imana itabategetse, babonye ko ataco basigaye bamaze. iyumvire kwinyegeza iryo tongo, kandi iryo tongo ari Imana yarishizeho. Imana itubabarire cyane. niko bigenda no kuri twebwe. iyo dukoze ibitameze neza, iyo ducumuye, umenga ntitwobonana n'abantu kuko icyaha Satani acazibukira kikaca kigaragara kuri wewe wagikoze, ukabona ko nta kundi ukwiye kugira wo kwinyegeza abantu. mugabo ndakubwire ko urashobora kugomba kwinyegeza abantu, mugabo Imana yo ntushobora kuyinyegeza. Imana itubabarire cyane. agace ka kabiri, aba bantu canke Adamu yishuye nk'inzitwazo. ubananije gusoma ry'amajambo, Adamu yishuye ngo wa mugore wampa, nk'uko wamenga icyo ni ikibazo, nk'uko wamenga iyo ni nyishu akwiye kwishura uhoraho, akwiye kwishura umukunzi ari we Mana yacu. nk'uko umenga Imana kumuha umufasha no kumuha ujya mugore yari yakoze icyaha, yari yagize nabi, niko natwebwe tumeze. iyo dukoze ibyaha, iyo dukoze nabi, biratugora ingene twihana, biratugora ingene tuvuga. umuntu biragora ingene yemera ko igicumuro yagicumuye. aho niko navuga kubizeye n'abatizeye, kuko ivyo vyama byadushikiye. ukaza usanga nta kintu uvuga, uzana ikintu cy'inzitwazo. abantu niko tumeze, twaremwe n'Imana. rero ijambo ry'Imana rivuga ngo uko icyaha kimaze gukorwa, icyo twari dukwiye gukora, twari dukwiye kwemera. agace ka gatatu kavuga ngo abajije umugore nawe yishura ngo ni ya nzoka yampenze. nk'uko umenga ntiyarazi ukuri. ujya mudamu yarazi ikizira, yarazi ko Adamu yari yamubwiye ati iki giti iki niki Imana yarakitubujije. niko natwebwe abantu dushobora gukora no kuvuga no kwishura. umuntu amaze gucumura ntabura inzitwazo, ariko urufatiro rwatubwiye ngo twirinde gukora icyaha, inshuti z'umusaraba, kuko tumaze kugikora gifise ingaruka mbi. ngo barinyegeje, babona ko baramenya, kane bari bikwije, barinyegeza, babona ko baramenya. kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ko icyaha umaze kugikora, shaka wambara impuzu z'igiciro kingana gute, shaka uba ufise umudugu ugiramwo w'igiciro ungana gute, icyaha wamaze kugikora kirakunyoha, kikaguhindukira ikivume, abantu bakakuvuma, bakaguhura n'Imana ntikwemere. Imana itubabarire cyane. ingaruka y'icyaha, abantu bakunda kuzana inzitwazo. agace ka gatatu ngo iyo umuntu acumuye, iyo umuntu yanse kumvira, ahura n'ibihano by'ukuri. hari abantu aribwo buzima tumeze, naho uravuga gute icyaha yamaze kugikora, adashaka kwihana, atemera kwihana, twirirwa turahura n'ivyo bibazo. byirirwa birashika kuri wewe na jewe, ukumva ati iki naho byogenda gute, iki simvuga, sinatura, iki naho abantu bambwiye ko nakoze amakosa sindayemera. niko umuntu ameze.
birababaje cyane. Iyo bimaze kuko rero wewe ukaba udashaka kwihana no kutumvira, twabonye amajambo ko hageze igihe ingaruka y'Imana nuko ifata ibihano. Niko natwebwe bishitse Imana ishobora gufata ibihano. Ku murongo wa 17 twabonye ingene Imana yabariye Adamu kubw'ikintu yakoze gikomeye cyane. Ingene yabariye Adamu kwazojya arushe, kakwegeye isi umuvumo, kwazokora ibintu byose, amategeko yose yari yahawe kayarenzeko. Ibi byose turimwo byaturutse kubera ingaruka y'icyaha. Rero iyo umuntu akoze icyaha akanka kumvira, akanka kwihana, ibihano Imana irabifise. Imana itubabarire cyane. Tukiri no ngaha mu isi, kuri jewe na wewe hari abantu ushobora gusanga ntiyumvira, ni ntagondwa, ntashobora no kwihana, kandi akabikora kubw'amanyama. Kumbura afise ingene yavutse, kumbura afise ingene yarezwe, mugabo icyaha ni icyaha, kandi iyo cyanse kwihanwa Imana yoyo iragihana. Kandi nagomba nababwire mu majambo Imana yashize ku mutima wanje, nsomye ijambo ry'Imana, Imana ntihana gusa, no kwica bikenewe irica. Imana itubabarire cyane. Ntako wogira, ntako kwishira hejuru, ntaco wokora ngo ukore icyaha cyo kugarariza Imana, ngo Imana vyo inanira kukugirira ivyo ikeneye kukugirira, kuko ivyo Imana byose irabifise. Imana irahana hageze no kwica ikica. Rero birababaje cyane iyo umuntu adashaka guca bugufi akagendera mu cyaha, kandi umuntu abantu bakamubwira ati iki kintu ukora, iki kintu uvuze, uku kugenda ugenda, ubu buzima ufise burafise ingaruka mbi. Twirinde kugendera mu byaha bifise ingaruka mbi. Bishobora kugukwegera wewe icyaha ugenderamwo, icyaha ubamwo, icyaha kikubamwo, waruzi ko kishobora kugukwegera wewe, mbere kigakwegera n'urubuto ruri mu nda yawe. Abantu uzovyara bose bakaronka ibihano kubera wewe. Abuzukuru n'abuzukuruza bose bakaronka ibihano kubera wewe wanse kwihana, kubera icyaha cyabaye muri wewe. Nagerageje kubaza canke kugendereza ku myaka mfise, muze mukurikirane murabe. Hari imiryango nimba mu bwoko bwabo hari abantu b'abahungu bacikiza, icyo cyaha gishobora kubomera ukadusanga nimba ari umwe nimba ari babiri haravuyemwo umuntu akora icyo cyaha nk'uko mu muryango akomokamwo babikora. Nariko ndagenda mvugana n'umuntu twahuriye muri bisi, ambwira ati papa yarongoye abagore 4, turi abana 37 tuva kuri abo bagore, kandi twese turafise, kuko yari umutware, yari umupapa w'imakamba, no muvuga izina abanyamakamba bashaba bamumenye. Mugabo uyo muhungu namubajije ikibazo, none muri mwebwe muri abahungu 15 muva kuri abo bagore 4, nawe uzohava amera nka so wanyu? Uyo mupapa yambwiye ati hariho 2 babikoze uko. Timugabo babikoze uko, papa acara bahamagara babwira ati baje ndababwire ibi mukoze, je naho nabikoze muze murinde mupfa, nimurongora abagore benshi, kuko birafise ingaruka. Nariko navuga rero ati nimba ufise umutima wo kudadaza no kutihana, bikaba ari byo biri muri wewe, ntuhave wibaza ngo bizijana. Abakozi b'Imana, yumvire nk'umuntu, abakozi b'Imana yakoze icyaha, bamubwira ati iki cyaha wagikoze nucihana, ati je sindacihana, akakigumako, bifise akaronda, birashobora no gukurikirana nabo vyaye n'umuryango wawe bikagukurikirana. Ishi jambo ry'Imana ritubwiye rero, tubwiye ati twirinde gukora icyaha gifise ingaruka mbi, tubireke
twemere duce bugufi twumve ijambo ry'Imana ritubwiye, kuko inyuma yo gukora icyaha hari ibihano. Muntu wacu rero yatwitangiye twese dukomokako, murabona ubuzima turi bwose bwaturutse ku ngaruka y'icyaha. Birababaza rero iyo umuntu akoze ibyaha ntabyemere canke ntabyihane. Reka tubaze Bibiliya iki tubwira. Reka dusome amajambo y'Imana tubona mu migani kandi. Amajambo y'Imana tubona mu migani igice ca 28. Turahera ku murongo wa 13 dushitse no wa 14. Haravuga ngo upfukapfuka ibigaye bitanyo vyiwe ntazoronka umugisha. Ngo ariko uvyihana akabireka azogirirwa ikigongwe. 14 ngo hahiga umuntu yama yiyubara. Ngo ariko uwikomantaza umutima azogwa mu vyago. Imana itubabarire cyane. Upfukapfuka ivyaha vyiwe, Bibiliya ivuze ngo ntazoronka umugisha. Vyukuri nta kintu na kimwe ushobora kuronka. Urashobora kuba muri wewe hari icyaha, hari ikintu wumiyeko udashobora guheba. Sije ndiko nabikubwira, ni ijambo ry'Imana rivuze ngo ico ntushobora kukironka umugisha. Ivyo ntibikunda. Ngo ariko uvyihana wese Imana izomugirira ikigongwe. Yesu nashimwe cyane. Uvyihana akavyemera Imana izomugirira ikigongwe. Ku murongo wa 14 ngo hahiga umuntu yama yiyubara mu byo avuga byose, mu byo akora, mu ngendo ziwe zose. Ngari kuko mantaza umutima azogwa mu vyago. Navuze ko icyaha ucumiye ko ntucihane uraronka ibihano. Iyo rero ukomantaje umutima ukigira umuntu akomeye cyane, hariho umubumvyi niwe Mana yacu yiteguye guhana, yiteguye gushira mu nkoko. Uzosanga uguye mu byago, uzosanga uguye mu bibazo. Wewe uri kumwe nanje uno munsi urashobora kuvuga ati jewe sinshomura. Mugabo nimba umutima wawe ukubwira uko, uzoba uvuze ico Bibiliya itavuga, kuko ivuga ko twese twakoze ibyaha ntitushikira ubwiza bw'Imana. Imana idufashe cyane. Jewe na wowe rero turafise ibyaha byatwizingiyeko, turafise uko tumeze, turafise kamere yacu, turafise na kamere twahawe n'Imana. Ico dukwiye gukora ni giki? Nimba ufise mpwemu yera, nimba hariho agakiza wakiriye, nimba hari ijambo ry'Imana rigendera muri wewe, nirisuzume umutima wawe. Ureke kuguma wumiye ahantu, umenye ko uri umunyavyaha, umenye ko ucumura ku mwanya kandi wari umukunzi w'Imana. Uhinduke, ureke kuguma muri ivyo vyaha. Imana iteguye kukugirira neza. Turangirize kuri uyu murongo wo muri Petero wa mbere, wo muri Yohana wa mbere, icete cyanditswe na Yohana, icete cya mbere cyanditswe na Yohana, turasoma igice cya mbere duhera ku murongo w'8 n'uw'9. Havuga ngo tuvuze ko atavyaha dufise tuba twizimiza ukuri ntikuba kuri muri twebwe. Umurongo w'9 ngo nitwatura ibyaha byacu niyo yo kwizigirwa kandi igororoka. Ivyo nivyo bituma iduharira ibyaha vyacu ikatwoza ukugabitanya kose. Ku murongo w'10 duhereze ko ngo tuvuze yuko atacyaha twakoze ngo tuba twigize umubeshi, ngo kandi ijambo ryayo riba ritari muri twebwe. Imana idufashe cyane. Ndarangije, ariko naguma nakubwire, si byiza kwihagararako, si byiza kuba umuntu atagondwa, si byiza kuba umuntu mu mutima wiwe adakugwa kw'ijambo. Hari abantu bifatiye ku byubahiro turi n'imyaka dufise n'ukwanka gukengerwa. Ushobora kumubwira ati icyo uvuze ni kibi, wakakubwira ati si kibi, kandi akakigenderako. Ivyo biraba ku
kuri twebwe abantu b'Imana turi, abakozi b'Imana turi, abaririmbyi turi, abanyeshengero turi, abapastori turi. Ayo majambo yama yadushitseko kwavuga ati jewe kinaho bakimbwiye navuze kariki sinshobora kwemera ko ari kibi imbere y'aba bantu. Ijambo ry'Imana rivuze ngo tuvuze ko taha tufise twoba twibesha. Wewe rero uri umuntu atsindwa akora ibyaha ku murango no mwijoro. Ijambo ry'Imana nimba ari kumurise rikavuga ati iki wavuze ni kibi, ni wemere uce bugufi wihane kuko Imana yiteguye kutugirira neza. Yesu ashimwe cyane. Uri hano rero no munsi utarizera Imana, hari ibyaha wagendeyemwo, hari ibyo ukora ku murango no mwijoro. Ibyo ntiwibaze ngo Imana ntibizi, irabisesa. Iyo bikorera hose Imana irabizi, nta hantu na hamwe ushobora kuyinyegeza. Ijambo ry'Imana rivuze ngo ni wemere wihane, usaba Imana ikigongwe, ngo wirabe wisuzume. Tuvuze ko atacaha dukora, tuvuze ko tutobanyantege nke, tuvuze ko tutananigwa, ngo twoba twibeshe. Ijambo ry'Imana rero riraduhamagaye muri kano kanya ngo jewe na wewe kubakijijwe twagendereye mu byaha bigatuma dusubira inyuma, tuvuze ngo twirabe. Abaririmbyi bakiririmba dusabe twese duce bugufi, umwe wese abaza umutima wiwe. Abatarakizwa turi kumwe hano, hari ibyakugoye, hari ibibazo wagendeyemwo, hari ubusuma, ubusambanyi, kwifata nabi. Ijambo ry'Imana rivuze ngo icaha tucirinde kuko tukigendeyemo kirafise ingaruka mbi. Ndaguhaye ikaze rero kuba byananiye bavuga ati Imana ndaje ndemeye, uvyaguruka ushike hano. Vyaguruka ushike hano imbere y'Imana. Dusaba abakozi b'Imana babyagurukire